Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Mwiriwe canke mwaramutse nshuti bakunzi b'iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu, amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere Myandagaro mwaka 2024 agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Leta ya Ndayishimiye ntinezwe abanyagihugu bayo, bivugwa na bamwe mu banyagihugu batwara imodoka mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe leta yananiwe gutorera umuti ikibazo c'ubukene bw'igitoro. Abo batwara imodoka bakaba bariko barahohoterwa n'igipolisi, bakura imparati ku miduga yabo bakabaca n'amande y'umurengera. Idonido ni mukanya. Impinga iracari ndende mu kugwanya urudandazwa rw'abana n'ihonyangwa ry'agateka kabo mu Burundi. Murano makuru turababwira ibiri mu itangazo rusangi ryasohowe n'amashirahamwe ya ONU hamwe n'umugwi wa leta ujejwe gukingira no kugwanya urudandazwa rw'abana. Murano makuru nyene turabashikana mu ntara ya Cibitoke, aho abarimyi b'umuceri bo muri komine Rugombo bidoga ko atamwimbu mwiza biteze kubera kubura ifumbire. Saya gusa hari n'ayandi twabateguriye mu kanya, inkuru imwe ukwayo, sangwa ikaze. Ndasubiye kubaramutsa mu nkundire duhereye amakuru mu gisata ca politique. Urunani CNR rwatanguye ibikorwa vyago ku mugaragaro kuri uno wa mbere Myandagaro, nk'uko bari babimenyesheje mu itangazo ryasohotse ejo hahise. Shovino Mugwengezo avugira urwo runani amenyesha ko biyemeje gushinga urunani rwa politique kugira basubize iteka umurundi. Tega amatwi Shovino Mugwengezo avugira urwo runani. Twisunze bwa bumwe bwacu bushimikiye kukaranga ko kuba umurundi, dutegerezwa gukomeza baba abari mu migambwe, mu madini atandukanye, mu mashirahamwe adaharanira ibibanza vya politike, mu mashirahamwe y'abakenyezi n'ay'ugwaruka, baba bari mu Burundi canke mu mahanga, abari mu nzego z'umutekano no kwivuna basi, duhujwe n'umutima wo gukunda igihugu cacu no kukigarukira. Twumvikanye twese gushira ingufu zacu zose hamwe mu gushinga urunani ntamenywa rwa politike twise urunani mbogora igihugu, Coalition pour la Renaissance de la Nation, CRN ingiriye rugamba. Ihangiro ryacu ni ryo kubaka Burundi bw'abarundi bafatanye mu nda, butekane, butera imbere, bwiganjemo intwaro rusangi mu nzego zose z'igihugu, bushira imbere umunyagihugu n'inyungu z'igihugu kugira Uburundi bwacu bube igihugu c'abanyagihugu bose mu bumwe bwabo atawukumira uwundi, maze igihugu cacu gisubiye kuronka izina mu makungu, cigenge kandi gitunganize bose. Ivyumviro ngenderwako vyacu ni ivyo kubogora igihugu. Ivyo vyumviro vyubakiye ku nkingi zitanu nkuru zikurikira. Iya mbere niyo gusubiza agateka zina murundi wese asubire kwitwa umurundi, kubera umugera amacakubiri no gukumirana washinze imizi ugahekura abarundi kuva bikukira gushika ubu. Gusubizwa iteka ryo kwitwa umurundi bizotuma tugwanya kandi dutsinde amacakubiri no kwisamburira ko bisa nk'ivyagizwe umwuga mu gihugu cacu. Inkingi ya kabiri ni ugusubiza igihugu ku murongo wo kubahiriza ibwirizwa shingiro n'intwaro rusangi. Kubera igihugu camaze kwinjizwa mu ntwaro y'agahotoro ibanje guhonyanga amasezerano y'amahoro no kunyuranyisha abarundi, tuzokwihutira gushira imbere yubahirizwa y'ibwirizwa shingiro rifatiye ku kahise kacu, amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, amasezerano y'amahoro no kunyuranyisha abarundi yatewe ku mukono iyarusha, ibwirizwa shingiro ryakomokako iryo mu mwaka wa 2005, n'amasezerano yose iyo guhagarika intambara yashizwe ibikumu na leta n'imigwi yagwana itandukanye. Inkingi ya gatatu ugushiraho imigambi ibereye yo kunagura ubutunzi bw'igihugu n'iterambere rusangi ku barundi bose. Inkingi ya kane
niyo kugiranira imigenderanire myiza n'ibindi bihugu mu by'ubutunzi umwe wese akayungukiramwo partenariat gagnant-gagnant. Inkingi ya gatanu niyo gushiraho intwaro mfata kibanza kugira dusanasane ibyasambuwe n'intwaro y'umukazo n'amacakubiri. Mu gihe hari abanywanyi batwandikiye batubaza ko ugo runani goba rwavuye muri ya nama y'ihuriro ry'abarundi ryaheruka kubera Liège mu Bubirigi, twahavuye tumenya ko ari amahuriro abiri atandukanye ataho bihuriye n'ihuriro ry'abarundi ryabereye mu Bubirigi. Hari umunyagihugu ariko araturatura n'umuryango wiwe ahigwa n'igipolisi nabo mu rwego rw'iperereza muri komine Rutovu iri mu ntara ya Bururi, ahahogwa amatati yo mu muryango. Ku bwa bamwe begereye uwo muryango, uyo ariko arahigwa yaheruka kurekugwa vy'agateganyo na sentare y'iyungururizo yo muri komine Ntahangwa ava mu ibohero rikuru rya Mpimba, ari naco gituma we nabiwe badatahura igituma bariko barahigwa. Walter Kwizera. Uyo munyagihugu ariko arahigwa Buhongo yitwa Irede Kwizera, avuka ku mutumba gw'Amabuye wa zone Muhweza mu ntara ya Bururi. Nk'uko umwe mubegereye umuryango wiwe yavyiganiye Radio RPA, Kwizera Irede cyo kimwe n'umuryango wiwe muri kino gihe barara rubunda batinya kwicwa bahowe amatati yo mu muryango. Kubgayo makuru nyene uko guhigwa kwatanguye kuva uyo Kwizera Irede arekuwe inyuma yo gufungirwa mwibohero rikuru rya Mpimba yagirijwe kutishura amafaranga yabi wabo n'uwo bubakanye, bivugwa ko yoba yanyuruje igihe yari akibakorera ibikorwa by'ubucuruzi. Icaha ariko yahavuye yezwa na sentare y'intango ya Ntahangwa mbere ikamurekura by'agateganyo kugira aburane yidegemvye, ariko ivyo iyo sentare yasavye ntivyigeze bikurikizwa kuko Irede Kwizera yabandanije afunzwe. Inyuma y'amezi arenga 5 Imana yahavuye icana Irede Kwizera ararekurwa, ariko naho nyene ntiyigeze yoroherwa kuko yagumye ahirwa Buhongo. Kukaba nkako bukeye araye yarekuwe, nukuvuga kwigenekerezo rya 16 Mukakaro umwaka wa 2024, igipolisi hamwe n'iperereza byo muri komine Rutovu byahavuye biza kumuhiga, ariko bisanga yamaze gukinjura kuko ababanyi baho bari bamaze kumuburira kari kararonderwa. Amakuru avamo wo mu muryango wa Kwizera Irede yemeza ko kimaze kubura uwo carondera, ico gipolisi cyahavuye gitangura kurondera se amuvyara ngo abereke iyari, nawe baramubura. Urwo ruhigi ruca rutandukira umuryango wose. Ayo makuru nyene amenyesha ko gushika ubu yaba Kwizera Irede yaba umuryango wiwe wa hafi bose bari mu kinyegero kuko abo bariko barabahiga bavuze ko atabonetse bose bazobagirira nabi. Abegereye umuryango wa Irede ariko batangazwa n'ingene yarekuwe n'umushikiriza manza yari yamwumvirije neza kugira aburane yidegemvya, mu nyuma bakaza kumuhiga Buhongo budakeye na kabiri, mu gihe n'ubundi yari kuguma burana yidegemvya. Abanyagihugu bagasaba ko uwo muryango wo kubahirizwa ukareka guturatuzwa, narivyo bimaze kugaragara ko atakindi yo Kwizera n'umuryango wiwe bariko barazira atari irementanya. Kuri iryo totezwa uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka musanteri wa komine Rutovu kugira agire icyo ashikiriza kuri uwo muryango uri kuhirwa Buhongo, mu gihe nyene gupfungwa yari yarekuwe na sentare y'intango ya Ntahangwa inyuma yo kubona ko atacaha kimwagira. Urakoze Walter Kwizera. Ibivugwa mu ntwaro naho imiryango 15 yaritwariye Fabrice Manirakiza mu nzego zitandukanye z'igihugu imwagiriza kuba ariko yubaka mu matongo yabo ari muri zone Buterere, quartier Miroir hamwe na quartier industriel G6. Mu nyandiko RPA yahawe n'abakozi bo mu kigo Obuha bigaragara ko ubushikiranganji bw'inyubako buriko bushigikira ubwo busuma bw'amatongo, bivugwa ko ari umuryango w'umukuru w'igihugu uri nyuma yabwo. Izo nizo na Eloge Divin Remesha. Inyandiko insamirizi RPA yakuye mu kigo cya leta kijejwe inyubako n'ibisagara Obuha zerekana ko imiryango irenga 15 irikiranyagwa amatongo yayo aherereye mu quartier ya Miroir hamwe na quartier industriel G6 atacamira. Muri ayo matongo ahatari haki yari hatekanijwe kubakwa no gushigwaho amashyirahamwe n'imigambi komakomeye igamije kugwiza ubutunzi bw'igihugu.
iyo miryango yanyazwe yari yararonkejwe amatongo yayo irishura ivyankenerwa vyose bigera naho ihabwa impusha zo kubaka. Ibintu vyahindutse kuvaho uwitwa Fabrice Manirakiza aziye Burundi avuga ko afite imigambi yo kubaka amazu agezweho akayubakira abarundi baba mu mahanga. Nkuko twebabwiye makuru yacu yaheruka kuri ayo mazu yavuga ko agiye kubaka aranibonekeje n'impari zayagiyemwo abarundi bamwe bamwe baba mu mahanga bari bamuhaye amafaranga bararindira guhabwa amazu barahebura. Muri kino gihe rero bivanye n'igihagararo yitwaza bamwe n'abandi mu masoko ya RPA bavuga ko giterwa n'ubucuti budasanzwe afitanye n'umuryango w'umukuru w'igihugu uyo Fabrice Manirakiza ariko yubaka muri ayo matongo y'iyo miryango yanyazwe aho nyanze amategeko. Hano abakozi bo mu kigo Obuha bavuga ko ariko yubaka muri ayo matongo atampapuro zayo nyakuri afise. Amayero umuryango w'umukuru w'igihugu ufatikanije n'ubuyobozi bwa Obuha bakoze kuri ayo matongo kugira ngo Fabrice Manirakiza ayashikire. Amakuru FP yerekana ko bene ayo matongo bandikirwa ko batswe amatongo hanahagaritswe kandi n'ibikorwa bariko barayakoreramwo kumvo z'uko hari amatohoza kuri ayo matongo ariko arakogwa. Ivyakozwe imbere y'uko ayo matongo yegurirwa Fabrice Manirakiza. Uburoro bwamwe muri ayo matongo FPA yamenye nk'itongo nimero 7913 agakwego gahagaze ce, itongo nimero 7910 akarongo kajyamye 79 ubusi 9 akarongo gahagaze ce, itongo nimero 92 ce n'ayandi. Igitangaza bamwe mu baduhaye amakuru nuko ayo matongo bene yo bari bayahawe kugira ashigwemo imigambi ikomakomeye y'iterambere ku gihugu. Muri ico kibanza cyari ciswe zone industrielle ariko witwa Fabrice Manirakiza akaba yahawe kugira hubake amazu y'uburaro. Hari ibinyegezo byinshi muri iyo dossier ivugwamo kandi ko n'amafaranga ari nyuma y'imigambi ishikirizwa na Fabrice Manirakiza ari amafaranga atangwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu hamwe na bamwe mu bategetsi bakomakomeye bakomoka mu mugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Bamwe mu banyazo matongo rero basa n'abatagira uwo bitura kugira ngo abarenganure. Uruganda rwa RPA rwagerageje kurondera kuri telefone uramutswa muri kino gihe Obuha Leonidas Nibigira kugira agire icyo bivuga ko ariko turamukena. Ni inkuru tuzobandanya. Eloge Divin Remesha tugukengurukire tukivuga ibijanye n'intwaro ibereye aho nyene mu gisagara ca Bujumbura nari nabiciye ku masonga mu ntango zano makuru. Abagendesha imiduga mu gisagara ca Bujumbura basaba leta kureka kubahohotera. Igipolisi kirandura imparati z'imiduga iba itondeye igitoro ku bituro bitandukanye mu gihe leta yananiwe kurangura igitoro gikwiye kongera ko kubaca ihadabu bagitondeye aho bacumvise ngo bigaragaza ko leta ya Evariste Ndayishimiye itanezwe abanyagihugu irongoye kuko ataco idakora ngo ibananize. Kurikira umwe mu bagendesha imodoka mu gisagara ca Bujumbura yaganiriye n'uruganda rwa RPA. Rage twawe bigomba 50 mugabo urumva ko akamara maza kuko nk'ibintu ejo byabereye kwa Sioni ni ibintu biteye isoni cyane kugira abapolisi bavuga ati mugira musubire mu migumuko imiduga twari twase kwikuraho ngira haje nk'ikandi yose yo muri fesere ya zeri mba nk'ibyo n'ibintu biteye isoni cyane kuko abantu ubu iki gihe turarushe cyane turarushe nta kuntu bashaka gusanga imodoka zitonze kandi bazi ko ibitoro byabuze abongira baba bakeneye yuko nyene bazirukana hinywere igitoro izitakenewe kukinywa kuko iyo bavuga ati barakunda bene igihugu baba bareka iyo miduga igatonda vrema. Akuru dushe nuko ejo bavuye bavuga yuko batazoshobora gutwara plaque imodoka kuko ngo ntivuga bazoza bafunga abashoferi. Abantu dukoresha imiduga ntaho tuva ntaho tuja ntumfa ntukira n'umuruho gusa vrema basanga n'ubuzima ahubwo ebana biriko bugenda neza biriko bugenda bicumbagira. Gusa yuko botworohereza bakatworohereza bakaduha amahoro kuko batarandi izotangaza ngo igitoro cyaje muje gutonda ntibizoba. Ayo mafaranga 50 ngo aba ari giturire gitanzwe kugira umuntu asubizwe imparati y'imodoka vyihuse. Kubadatanze igiturire batangishwa ihadabu ry'amafaranga 200. Amasoko yacu akavuga ko batanahabwa igitansi. Igipolisi kiriko gishira mu ngiro ingingo yasohowe n'ubuyobozi bukuru bw'igipolisi kuwa 30 Rusama aho babujije ko atamodoka yosubira gutonda ku ma station barindiriye ko igitoro gitangura gutangwa. Mu mutekano naho uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu 37 bishwe mu ntara 10 muri zimwe mu zigize igihugu muri uku kwezi kw'indwi twaraye dusozereye. Muri abo harimo abakenyezi 7 n'umwana umwe. Iyi nkuru tuyibaze
Emmanuel Ndayishimiye. Intara ya Cibitoki nizi imbere aho hishwe abantu 19 igakurikirwa n'intara ya Ruyigi hishwe abantu 6, mu ntara ya Ngozi hishwe abantu 4, mu ntara ya Bujumbura hishwe abantu 2, nayo mu ntara za Rumonge, Kirundo, Gitega, Makamba, Cankuzo hamwe na Bubanza hishwe umuntu umwe buri ntara. Bose hamwe uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu 37 bishwe mu ntara 10 muzigize igihugu muri uku kwezi kw'indwi guheze. Muri abo bishwe 21 bishwe matemagujwe imipanga mu ntara za Cibitoke, Rumonge, Makamba, Cankuzo, Ruyigi, Ngozi hamwe na Bubanza. Muri abo bishwe muri uku kwezi kw'indwi guheze 15 bato ari biziga mu ntara za Cibitoke, Gitega hamwe na Bujumbura, nayo umuntu umwe yarishwe arashwe mu ntara ya Bujumbura. Muri abo bishwe muri uku kwezi kw'indwi twaraye dusozereye harimo abakenyezi 7 bishwe mu ntara za Ngozi, Cibitoke, Ruyigi hamwe na Bubanza, nayo umwana umwe yarishwe mu ntara ya Ngozi muri uku kwezi kw'indwi turangije. Amatati y'amatongo nayo mu muryango, ubusuma hamwe no kwikekana uburozi nivyo vyagiye biribonekeza ko ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi. Nayo mu bagiye bamenyekana ko bakoze ubwo bubisha nimbonera kure, abapolisi hamwe n'abasirikare. Emmanuel Ndayishimiye tugukengurukire. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanya amakuru twabateguriye. Ijambo ni gwawe, ijambo ni gwawe. Agateka kazira muntu gahomyanga uko bukeye ko bwije mu Burundi. Inzego zategerezwa guharanira ko zubahirizwa ntizidegembya. Izo nzego hari ico zofasha abanyagihugu muri ibi bihe igihugu kirimwo. Zokora iki zigavyifatamwo gute? Ni mu kiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2 Myandagaro 2024. Abatumire ni Cassier Sibomana yigeze kuba umushikiriza manza wa Republika, Jean Marie Vianney Kavumbagu yahoze mu mugwi w'igihugu ujejwe gateka kazina muntu CNDH, hamwe na Pacifique Ninahazwe umwe mu baharanira gateka kazina muntu mu Burundi. Iganiro ijambo ni gwawe muzogikurikirana kuva isaha 11 z'umugoroba ku mbuga zitandukanye za Radio RPA. Biraje kubona abandi bitwa Nari babwiye mu ntango zano makuru hari imyidogo mu barimyi b'umuceri bo muri komine Rugombo iri mu ntara ya Cibitoke bitewe no kubura ifumbire. Abo banyagihugu bavuga ko bazohagirira uruhombo runini mu gihe bari bararishe amafaranga asabwa kugira baronswe uwo mwavu, bagasaba ko iyo ngorane yonyaruka gutorerwa inyishu. Inkuru tuyibaze Emmanuel Niyongeko. Abarimyi b'umuceri bo muri komine Rugombo intara ya Cibitoke bavuga ko bababajwe no kubona bararishe amafaranga yose yo kugura ifumbire, ariko ngo bakaza kubwirwa ko atayihari. Uyu akavuga ko bazohagirira uruhombo runini. Twaratanze amahera tugura ifumbire, tugiye gutora ifumbire batubwira ko ifumbire yaheze. Rero sinzi iyo leta iturungikira ifumbire idakwiye kandi tuba twatanze ibisabwa, tugiye gupfa n'imiryango kubera umuceri utarose ifumbire ubupfuye. Umwimbu ntawo tuzoronka, turahomba kuko uwo muceri twawurima ukadufasha tukagaburira abana, tugakuramo amahera yo kugurira abana impuzu, amakayi tukabigisha. Rero bishobora bitugora ukuntu tuzoba. Uyu wundi munyagihugu avuga ko adatahura igituma bahawe amajeto gusa mu gihe ayo majeto ngo yahora aca kwirikirwa n'itangwa ry'ifumbire. Ifumbire rero mvuga yuko umenga igihugu cyacu cyayifashe nka sododa nyene nk'ibindi, kubona utanga amafaranga y'ibisabwa byose bakaguha biriya bikaratasi ngo n'amajeto ukagenda kumanga zirahe amafumbire bayatanga ugasanga hano umufuko muriyo kandi amafaranga yayafise yose. None twamaze kuriha amafaranga ko amajeto yahora asohokana n'imifuko y'ifumbire ihari, bakaba baduha amajeto atagira ifumbire ugapfana bya bikaratasi wumva ari icyo umuntu atavuga, ahubwo twarumiwe. Abo barimyi b'umuceri basaba ko iyo ngorane y'ikena ry'ifumbire yonyaruka gutorerwa inyishu. Twatanze ibisabwa, twebwe icyo dusaba leta ngo tuzanire ifumbire hama tugatera mu mirima yacu kugira imirima imererwe neza, turonke ibyo kugaburira umuryango, kandi icyo giterwa keze ntabwo
ntitugaburira umuryango gusa n'igihugu turakigaburira. Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA tukaba tutashoboye kuronka Jean Pierre Niyimpa arongoye ibiro vy'intara bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu Cibitoke kugira ngo twumve ico bivugako. Emmanuel Niyunge ko tugukengurukire ibiza n'isibe binyuranye birahanze igihugu c'u Burundi ni nk'ingorane z'ubutunzi n'ingorane zatewe n'ihindagurika ry'ibirere. Ishirahamwe Care International rivuga ko ibintu byagiye birayangara muri iyo myaka ibiri iheze. Iyo shirahamwe rero rivuga ko naho bigoye cyane abakenyezi bafashe ya mbere mu guhangana n'ivyo bihe kugira babashe kubeshaho imiryango yabo. Elvis niyo mwongere. Leta y'u Burundi yatangaje ko igihugu kiri mu bihe by'ivyago bidasanzwe bishobora kuba biruta ahandi hose ku isi. Vyanditswe n'ishirahamwe Care International mu itangazo ryasohowe kuri uwa 31 mu kakaro uheze. Ku bwa Care International uko ifaranga rigenda rita agaciro ibisomwa navyo niko bigenda bizimba. Abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi 230 bugarijwe n'ubukene bw'ibifungurwa nayo intambara iri mu gihugu kibanyi ca Kongo ikagira ingaruka ku rudandazwa. Kuri izo ngorane hakiyongera ko abantu barenga ibihumbi 200 batekejwe isabo n'imyuzurire. Kubera ivyo vyose rero Care International isanga abakenyezi baheza bagahura n'ikibazo c'amikoro make ibituma bamwe bahagaritse umutima no kubura ibifungurwa. Ibihe rero uko biri ugereranije n'igihe c'ikiza ca corona mu mwaka w'2020 gushika mu mwaka w'2022, ingorane igihugu kirimwo muri kino gihe zituma ukubura amahirwe yo kuronka uburyo bwo kwibeshaho vyagwijwe na gatatu ku bakenyezi mu gihe ubukene bw'ibifungurwa bwigwije ku ncuro zirenga 20. Ku bwa Care International ivyo bisigura ko ibintu vyayangaye muri no myaka ibiri iheze. Ivyo rero ku bwa Care kikaba ari ikimenyetso ko hakenewe imfashanyo zihuta. Risubiramwo umukenyezi umwe mu bafitaniye ubucuti na Care Burundi. Itangazo rya Care International rivuga ko ingorane zibiri zibandanye zishira mu kaga abakenyezi ari imyuzurire n'iduga rikabije ry'ibiciro vy'ibisumwa vya nkenerwa. Kubw'uyu mukenyezi intambara iri muri Kongo yaje yunyura ibintu kuko ivyo guhanahana ibitandazwa hagati y'abarundi n'abakongomani bisigaye bicumbagira. Care International ivuga ko ivyo bituma abakenyezi bagira ingorane zo kuronka uko babeshaho imiryango, ingene bigisha abana n'uko bari bubafashe kuriha inzu hadasizwe inyuma ukwivuza. Nubwo bugarijwe n'izo ngorane zose rero Care International isanga abakenyezi batareze amaboko, baritanga mu buryo bwose bashoboye kugira bagwanira imiryango yabo, naho nyene bakumirwa iyo hageze gufata ingingo. Care International ikabona ko bakeneye gufashwa na cane cane mu bijanye n'ubuhinga bw'uburimyi nko kubigisha kurima kijambere no kubaha imbuto zirobanuye. Care International ariko isanga ibiza bihaza Uburundi atamakunga vyitaho. Care mbere ivuga ko Uburundi ari ubwa gatatu kw'isi ku rutonde rw'ibihugu ivyago bigira bitavugwa mu bimenyesha makuru. Duhereze aya makuru mu bivugwa mu gisata c'imibano. Ugukoresha abana ku nguvu mu gusabiriza, mu busambanyi no mu bikorwa biremereye nivyo biranga urudandazwa rw'abana mu Burundi. Ivyo biri mu itangazo rusangi ryasohowe n'ishirahamwe rya ONU rijejwe abimukira OIM, ishirahamwe ryitaho abana kw'isi UNICEF, hamwe n'umugwi wa leta ujejwe gukinga no kugwanya urudandaza rw'abantu. Hari kwigenekerezo rya 30 kwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 aho hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu. Abaserukiye ayo mashirahamwe abiri ya ONU co kimwe n'uwaserukiye leta y'u Burundi bose baremeranije ko impinga ikiri ndende mu kugwanya urudandazwa rw'abana niho nyangwa ry'agateka kabo mu Burundi. Idonido na Janvier nini natwe.
Mwitangazo ryagenewe abamenyesha makuru ryo kuwa 30 ukwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 zijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu, umugwi ujejwe gukurikirana, gukinga no kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi ufadikanije n'ishira hamwe gitaho abana ku isi UNICEF hamwe n'ikigo cawo nikijejwe abimukira OIM bamenyesheje ko hari ibitari bike bimaze kurangurwa mu bijanye no gukingira abana bantaho nikora na cane cane abakozweko n'urudandazwa rw'abantu mu Burundi. Mu gihe hafi igice c'abanyagihugu mu Burundi bagizwe n'abafise imyaka iri munsi ya 18, 30% b'imiyabaga ntibiga kandi bahura n'ingorane nyinshi zijanye n'ubukene, ukutagira uburagamo hamwe rero no kutagira amahigwe yo kuja mw'ishure. Nuko rero muri iryo tangazo bakamenyesha ko urudandazwa rw'abana mu Burundi rufatiye ku gusegeshwa ku nguvu, ugushurashuzwa no gukoreshwa ibikorwa vy'inguvu. Ivyo vyose ndetse bakabikoreshwa gushika no mu bihugu bibanyi vy'u Burundi nka Tanzania. Umupfasoni France Began aserukira ishirahamwe UNICEF mu Burundi agira ati ni ngombwa ko habaho uburyo bukomeye kandi bwizewe bwo gukurikirana no gutanga amakuru kubijanye n'ikingirwa ry'abana. Dutegerezwa kongereza inguvu kugira ngo umwana wese abeho neza kandi azogire kazoza keza. Nayo umupfasoni Emmanuela Muskara arongoye ibikorwa vy'ikigo OIM mu Burundi avuga ko hakiri intambwe nyinshi zo kugerako kugira ngo abahuye n'amabi aturutse ku rudandazwa rw'abantu bamenyekane, mu kongereza ubushobozi bw'amashirahamwe n'abandi bose bafasha mu gukinga urwo rudandazwa no gukurikirana abarukorewe, hakaba kandi ugufashanya mu karere mu ntumbero yo kubaha imfashanyo ibereye. Ati nukuguma dushirutse umwete mu kuronderera kazoza keza umwana wese wo mu Burundi agakurira mu mutekano, akongera agashika ku ntumbero nziza akingiwe urudandazwa rw'abantu. Colonel Epitas Masumbuko nawe arongoye umugwi ujejwe gukinga no kugwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi aremeza ko hari abana benshi batandukanye n'imiryango yabo bakoreshwa mu buryo bwinshi bubi bwo gucishwa amafaranga kandi bigoye no kumenya iyo bari mu gihe baba bariko bakorerwa amabi atandukanye. Muri iryo tangazo kandi abo bategetsi batatu baramenyesheje ko umugwi ujejwe gukinga no kugwanya urudandazwa rw'abantu ufadikanije na OIM hamwe na UNICEF bakongera bagafatwa mu mugongo n'ababafasha mu by'uburyo n'ubuhinga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicishije mu ishirahamwe USAID hamwe na Leta y'Ubuholande. Hashinzwe uburyo bwo gufasha gukingira bimwe bikomeye no guha imfashanyo yihuta baba abahuye n'ubwo rudandazwa canke abaruhakiwemwo, ndetse bakanafashwa mu kuronswa inyigisho n'akazi. Javini ninahazwe tugukengurukire bakunzi b'ikiganiro ako hambere muradutunga uyu munsi nticashoboye kuboneka. Nino ngaha amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kane twabateguriye agarukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Bagenzanje b'uruganda rwa RPA ndabakengurukiye nibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Marie-Ange Irakoze nije nariko ndayabashikiriza, ndabike banure ndabifuriza amahoro n'umutekano mu banyu no mu vyanyu naho utaha.